utu turemangingo nkomoko two mwisama nabonye ko ari two dufasha kubaka ibihimba bitandukanye. None izo serere sushe z'ibiterwa ziza kubaka umuntu gute? Ivyo vyibaza sivyo none. Shaka none igiterwa n'umuntu ko atari cyo kimwe. Amaserere y'igiterwa nayo umuntu ko atari cyo kimwe. Woshobora kuvyibaza sivyo none. Ariko ico gutahura niki? Ubundi biterwa n'ibikoko n'ibindi biremwa byose Imana yabiremye kugira ngo umuntu abeho neza. Ko si yose ni variety imwe mu gihugu ca Bulgarie basanze ifise amaserere sushasa na ya embryon asa nayo umwana kiri munda kwa mama wiwe. Muriko murabitegeye? Voilà, iyi produit rero icifasha muri make gusanura ibihimba vyose by'umubiri. Iyo ni Rosenta. Ishobora kwentervena ku ngwara hafi nka zose zituruka kwisambuka y'ibihimba yaba nka diabete, hypertension, asthma n'izindi. Muriko murategera? Nico gituma muca mubona abantu bafite imyaka 45 50 bisigaye bibagora kuduga ingazi. Agiye nko muri etage aca atangura kwiyabira ngo yo ngo ni hejuru. Ngo hari yasinjayo. Murabitegera? Ngo ntaho nshobora. Kubera iki? Ntibicoroshe. Collagen ifasha cyane cyane mu ngingo hagati y'igufa n'irindi. Ituma turonka ico bita synovie. Tujya tuvuta tuja hagati y'igufa n'irindi. Iyo rero tujya tuvuta tutakiboneka bisigura ngo collagen mu mubiri wawe ni nke. Iyo ribonetse haba habaye ico bita gusama imbanyi. Hanyuma iyo mbanyi ica yevorewa. Imbanyi iri kirevorewa hatangura kuboneka utuntu tumeze nk'utugitubiri. Mugabo nivyo bita mu gifaransa nukuvuga nuduserere tubiri. Haba habaye ikintu bita mitose, nukuvuga kwigabura kwa kano kakavamo tubiri. Hanyuma dutanga tune, utwo tubiri tumwe. Vuga tuguma twigwiza kabiri. Bikabandanya gushikaho tuzosanga dufise urunyigimbe rwinshi guturemangingo. Runo runyigimbe nitwo baca bita serire sushe canke mu Kirundi uturemangingo nkomoko two mwisama. Kubera iki bavuga ko ari nkomoko? Ni kubera ari two dukomokamwo uturemangingo twose tuzokubaka bino bihimba mubona dufise. Murabitegera? Aha rero tuno duca dutangura guhingura uturemangingo dusanzwe bita serire fonctionnelle. Utu rero tuba duhambaye gose kubera nitwo turemangingo tuzovamwo ibihimba mugabo tubanje guca kuri stade yo kubaka ibintu bita tissue. Hanyuma hagaca haboneka organe ari byo bihimba. Bino bihimba rero bica bitanga ico bita système canke appareil. Système ou appareil. Système ou appareil navyo biterateranye ama système n'ama appareil biterateranye byose biza guca bitanga umubiri wuzuye le corps complet ari byo baca bita umwana wa mubebe tuzoronka akwije ibisabwa wazoboneka ku mezi 9. Ariko utuduserire sushe tumwe nababwira two tuboneka ku mezi 2 y'imbanyi kuva hakiba gasamo gushika ku mezi 2 mu bisanzwe tuno duserire twose twitwa serire sushe. Turi kumwe? Hanyuma umwana agacapfukira muri yasi tuzi ingene impetse irimwe ibintu bibi. Kumbure isi uno munsi uza kuyitahura ukundi. Wahora uzi ko ku isi ari mbi kumbure kubera bakubwiye ngo isi nimbi mu isengero sivyo? Mugabo uno munsi uza kubitahura ko iri ku ibintu bibi mu buryo bwa science. Apana bijya bakubwiye mu isengero. Ko iyo bakubwiye mu isengero nibijanye n'iki nimwemu. Mugabo utugira tuganira ibijanye na science. Ku isi umwana ni yahashika aza gusanga hari hindya zanduye, imfungurwa zanduye. Murabitegeye? Imfungurwa zanduye gute? Ivyo sindavyandika ndabivuga. Imfungurwa zanduye gute? Murabizi mwese ku isi yatitutse bidusaba kurima turinze guhata yasi ngo duhe umwimbo mwishi. Tugaca tuyikubitamwe engrais chimique, tugaca dushiramwo imiti yo gupompa mu ibiterwa ngo udukoko ntidukureko n'akantu na gatonye. Kera udukoko twarajya mugabo ntivyahera. Mugabo no muzi agakoko ntitukemera ko gakura ko n'urutete rumwe. Murabitegeye? Tuca tugapompa ati ni gapfe katarakura ko na kimwe. Eske murabitegeye?
rero iyo miti tujana nayo ma engrais chimique bica bituma turonka indya zamaze kwandura zononekaye. Murabitegera zirimwe ama produits chimiques ibintu bishobora kwica umubiri w'umuntu. Icya kabiri hariho ikirere kimeze nabi kubera imyotsi ijayo. Kubera abantu ntitucemera kugenda ahantu hanini urugendo rurerure, tuca tuvuga tuti reka tugende n'umuduga. Umuduga ucure kuri imyotsi. Ntimurabibona? Urare kuri imyotsi kandi ijya myotsi tugaruka kuyinjiza mu mubiri wacu iyo turiko turinjiza impwemu. Murabifata? Hanyuma ikindi naco na wa mwimbo w'ivyo kurya iyo ubonetse duca tuwutwara mu ihinguriro ngo ntibibore. Tubitwaye babihingure baca bakubitamwo ama produits chimiques. Kandi najya hinguriro kubera rirakoresha ibintu vy'imicanwa no kuvuga biratumura imyotsi. Amahinguriro acatumura imyotsi iza kutwononera. Twononekara kabiri. Ya mahinguriro atumuye imyotsi twinjiza mu mubiri kandi ya mahinguriro muri zandya ashizemwo ubundi bumara ama produits chimiques. Cha tuza kubifata rero ivyo bintu byaramaze kononekara. Muriko murabitegera. Ibindi ni ubuhinga mubona turiko turakoresha nk'ubu sinoshobora kuvuga ntakoresheje micro. Ariko iyi micro iri kiranshyiramwo ama onde electromagnetique. Ivyo navyo nyene biranyonona. Mugabo ndayikoresha kubera ntayikoresheje ntimwokumva. Murabitegera. Muri make n'ubuzima tugomba kubamwo nahari bubi. Tubizi ko bifise ububi bwavyo. Turi kumwe muri mwebwe hari umuntu yoba hata telefone. Biroroshe. Aha mdazi mwese murazifisa baje ngaha. Sivyo? Iyo telefone itakaye wemera kupfumuraza abantu buza mugabo yigure. Muramaze kubitegera. Nukuvuga ngo uraheba ibindi byose ukagura telefone, ariko telefone iri mu bintu bifise imishwarara mibi yonona amagara yacu. Nukuvuga ivyo byose biza gukora iki? Biza gukora ikintu bita destruction des cellules. Kusambuka kuturemangingo. Nukuvuga ubwo bumara bwose nagiye ndondagura babukarakteriza mu majambo abiri gusa bita radicaux libres. Les radicaux libres nubumara bw'idegemvya dushize mu Kirundi. Buno bumara akazi kabwo nukugira iki? Nukudetruiza amaselile, destruction des cellules. Destruction des cellules. Iyo amaselile abaye détruite mubirabe neza izi selile zirapfuye. Sawa? Za selile fonctionnelle zirapfuye. Mbega tisi zizobandanya zikomeye. Ko selile arizo ziwubatse tissu bizoca bigenda gute kuri tissu? Nazo zica zitakaza ubushobozi, sivyo? Tisi zononekaye, mbega ibihimba bica bigenda gute? Bica vyononekara navyo. Uca usanga ijisho urifise mugabo kubera ryubatswe n'amatisi yapfuye yononekaye riraba rihari mugabo ntiribone. Murabitegera. Nani mubona abantu bambaye amarori bari ngaha ko amaso bayafise. Muga nabona bakuye ayo marori bica byanka. Murabitegera. Muriko murabifata. Uca usanga umutima uwufise mugudakora neza. Muriko murabitegera. Umutima urashobora kuba uwufise mugabo ufise insuffisance cardiaque. Donc wa mutima naho ufise ntukora, ntutera amaraso neza. Muriko murabifata. Amafigura yafise ariko ntayungurura amaraso neza. Muriko murabitegera. Nuko bigenda. Pancreas urayifise ariko diabete muri kumwe kubera iki? Ya pancreas amaselile yigize yarapfuye. Ntashobora kugira guhingura insuline ikwiye. Uca usanga uronka insuline idakwiye kubera iki? Ya pancreas yawe ifise insuffisance kubera amaselile ntakwiye. Hari yapfuye menshi kandi atasubirijwe. Muriko murabifata. Naho hava ingwara zitandukanye. Aho natanze uburorero gusa ariko ingwara zo ni nyinshi. Muri make ziriya ngwara zose bababwira ngo ntizikira ngo nugupfupfa haza gusa ni kubera zituruka ku maselile yapfuye ntasubirizwe. Rino shira hamwe ro Dynes Global rizanye ubuvuzi bushasha bwitwa thérapie cellulaire canke médecine régénérative bishingiye mu gusubiriza amaselile aba yarapfuye. Muriko murabitegera. Gusubiriza amaselile aba yarapfuye. Kubera ko ingwara hafi nka zose bita maladie chronique hafi nka zose zituruka kwisambuka ry'uturemangingo. Dynes Global nayo yaciye ituzanira solution
canke igisubizo kuri izo ngwara yicitwa thérapie cellulaire canke médecine régénérative. Murabitegera nuko bimeze. None mbega iyo médecine ishingiye kuki? Ishingiye kuri cellule souche. Ico bita cellule souche mugabo d'origine végétale. Cellule souche végétale. Woshobora kwibaza ibibazo uti mbega cellule souche végétale egome nabonye ko cellule souche z'abantu sa cellule souche embryonnaire izi ututurema nkomoko two mwisama nabonye ko ari two dufasha kubaka ibihimba bitandukanye. None izo cellule souche zibitegwa ziza kubaka umuntu gute? Ibyo vyibaza sivyo? None igitegwa n'umuntu ko atari cyo kimwe, amaserere y'igitegwa nayo umuntu ko atari cyo kimwe, woshobora kuvyibaza sivyo? None ariko ico gutahura niki, ubundi bitegwa n'ibikoko n'ibindi biremwa byose Imana yabiremye kugira ngo umuntu abeho neza. Ico muragifata? Nta kindi yabiremeye atari kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Rero mu bitegwa Imana yagiye ishiramwe ibintu umubiri wacu ukeneye. Reka ndabaha akarorero koroshe kaza kukwereka ingene cellule souche z'ibitegwa zishobora gushika mu mubiri w'umuntu, hanyuma zigaca zituma amaserere souche y'abantu asubira kugwira, hanyuma ibihimba vyiwe bigasubira kubakwa gushasha, hanyuma bigakora neza, umuntu agaca agira amagara meza. Ndabakarorero kamwe. Vitamine A muhora muyumva bayivuga sivyo? Vitamine A iyo umuntu ayibuze kenshi aba nutritioniste canke abaganga muri rusangi baca bamubwira bati urazura rya makaroti na cyane cyane uzozo yaryohe hekenye adatetse, siko baca bababwira. Mugabo ikaroti je nigeze gukora muri laboratoire y'ivyi bintu vya nutrition, donc iraba ikiribwa kanaka bikigize ingaburo zirimwo, narigeze kuyikoreramwo, nari umustagiaire, ariko iyo laboratoire twarashobora gupima nk'ikaroti mugabo nta vitamine A twasangayo. Murabitegera nta yiriyo. Mugabo ikaroti irafise substance iyo uyihereje rya karoti irya substance umubiri wacu uyihingura mu vitamine A. Nuvuga ngo umubiri wacu urafise ubundi bushobozi bwo guhingura ibintu bivuye mu bitegwa vyamaze kudushika mu mubiri bigaca biva mu ico umubiri ukeneye. Muriko murabitegera? Ikaroti irimwo ikintu bita beta carotene. Muriko murabifata? Beta carotene twoyita nk'integuza ya vitamine A. Iyo ishitse mu mubiri, umubiri nyene ucuyihingura vitamine A. Kubera beta carotene mu bigize vitamine A harimwo ivyubatse beta carotene bigomba bisa navyo. Murabitegera? Nuvuga ngo umubiri uca wubakira ko rero vitamine A ugacuyironka wayikuye muri karote. Karote nayo irimwo beta carotene. Urumva muri make nta vitamine A wariye, mugabo wariye beta carotene, ariko yacitanga vitamine A. Aho mwahategereye nuko bigenda rero, ibintu bivuye mu bitegwa umubiri ugashobora kubihinguramwo ivyo ukeneye vyawo. Nuko rero n'amaserire souche rero y'ibitegwa bimwe bimwe ashobora guhingurwamwo amaserire souche y'abantu. Kubera iki? Ya serire souche ya cagitegwa yari yegeranye cyane, uravye inyubako yayo yari yegeranye cyane na serire souche z'abantu. Nico gituma hadakoreshwa ibitegwa ivyo ari byo byose. Hari ibitegwa biba vyararobanuwe, vyatoranijwe, bifise amaserire souche yegeranye cyane, asa ahakwa gusa n'amaserire souche y'abantu. Nuko bica bigenda. Muri make ajya amaserire souche y'ibitegwa siyo aza kuza kubaka amaserire yubatse ibihimba, oya. Ahubwo amaserire souche y'ibitegwa afasha kuronka amaserire souche y'abantu, hama amaserire souche y'abantu agaca produire amaserire yubaka ibihimba. Mwabitegere? Voilà nuko kimeze. Dyness Global rero irafise ama produit ashika ku ndwi. Produit ya mbere yitwa Hosenta. Hosenta ni produit ivuye mu ishugwe. Hajya Hosenta ni abbreviation ya rose placenta. Nukuvuga
ivuye muri placenta y'ishugwe ryitwa rose. Turi kumwe kujya abantu bagira ingobyi burya n'ibitegwa bigira ingobyi. Muriko murabitegera muravye ingobyi y'umuntu ingene umwana yikuriramwo ibizomugaburira ibizomwubaka byose bikabera indani mu ngobyi, hanyuma iyo ngobyi kazosohoka umwana avuye mu nda. Bisigura ngo ijya ngobyi yari ifise akamaro kadasanzwe mu mbanyi. Muriko murabitegera n'ingobyi rero y'ibitegwa na yibirimwo selile souche. Muriko murabifata rero nico gituma Dainas yubakiye kuri placenta. Ibi bisobanura rose placenta, ni placenta yiki y'ishugwe bita rose. Iyo rose si rose yari yo yose, ni variete imwe yo mu gihugu ca Bulgaria. Turi kumwe kama rose nonga haruzuye mbwa ntiwoca utora ngo ahanda rose selile souche ntibikunda, kuko si yose ni variete imwe yo mu gihugu ca Bulgaria basanze ifise amaselile souche asa n'aya embryon, asa n'ay'umwana akiri mu nda kwa mama wiwe. Muriko murabitegera voilà. Iyi produit rero ikifasha muri make gusanura ibihimba vyose by'umubiri. Iyo ni Rosenta. Ishobora kwentervena ku ngwara hafi nka zose zituruka kwisambuka ry'ibihimba, yaba nka diabete, hypertension, asthma n'izindi. Hanyuma hariho iyindi produit, kubera mu Kirundi murabizi bavuga ngo imiti ikoranye, sivyo none bajya bazokuru hajya bari bazi ubwenge, bari bazi yuko hari imiti utegerezwa kugira gufatanya kugira ishobore gukiza umuntu. Muriko murabitegera ari umuto bishobora mugabo gasho usanga ufatanije bica vyoroha. Hari yindi produit yitwa AC Guard. Aha rero ahanini njaka mwumve kano kantu Guard. AC Guard ni kivuye mu kugarda, gucunga umutekano. Iyo bavuze bati ujya mu ntarafise abagarde corps baca mu gicongereza bavuga bodyguard, sivyo? Babita aba bodyguard. Nukuvuga ijya nayo ni arme yo kukingira amagara y'umuntu. Turi kumwe ifasha hanini ku bintu bijanye na immunity, kuduza igisoda. Aha noshobora kuvuga igisoda, kuduza igisoda kikaba cinshi hamwe ingwara zije zisanga hari kimyugariro ntizinjira. Muriko murabifata hari ahantu kantu bahora bakunda kuvuga ngo naraye ntugaye ngo abantu baye umuhoro n'isuka gaca bijura ngo barakabigutwara wambwawe ngo nakare warayutukaye. Murabitegeye urumva utashize kimyugariro nyene ingwara yahaza kandi irinjira. None sivyo none urayutugaye ugomba bigende gute igisuma kirinjira. Muriko murabifata AC Guard rero ni igisirikare gikomeye nayo nyene igizwe n'amaselile souche. Yo igizwe n'amaselile souche y'ikindi gitegwa mu Kirundi bacita mugabo utegerwa, kirahari narakibonye ngaha mu Burundi. Mugabo mu izina rimenyerewe cyane bacita cactus, ku buryo naho ugena mu yandi mahanga uvuze cactus baca bakimenya. Turi kumwe i produit ya gatatu bayita Urbanisme ni produit ifasha gusukura umubiri bwa bumara na dondagura buva mu byo turya byo tunywa canke mu mpwemu byose bica bikugwayo na Urbanisme. Ikora igikorwa bita detox, kudesintoxika umubiri, gukuramwo bumara mu mubiri. Muriko murabitegera ikindi gikorwa Urbanisme ikora, irashobora gukura mu mubiri ibinure by'ubwoko bubi, ikazibura nko mu mitsi ahantu haba hararundanye ibinure by'ubwoko bubi. Muriko murabitegera turi kumenya yemwe nuko iyi ni Urbanisme. Iyi nk'abajya baba bafise ubuvyibuhe bubaremereye bubabaje, ugasanga umuntu ntaciterura ingazi ntazidubuga kubera ubunini bwiwe, afashe ijya Urbanisme bica bigenda neza. Turi kumwe nuko hanyuma ubwa kane hariho produit yitwa Collagene. Produit yitwa Collagene ni produit nziza cyane ifasha cyane abantu bariko barakura. Iyo umuntu akiri muto kugera ku myaka 25
umubiri we uba ugifise ubushobozi bwo kwihingurira collagen, ariko amaserire ahingura collagen apfa kare. Kuva ku myaka 25 uca usanga ata collagen ikwiye ushobora kuronka mu mubiri. Muriko murategera? Nico gituma muca mubona abantu bafise imyaka 45 50 bisigaye bibagora kuduga ingazi, agiye nko muri etage aca atangura kwiyebera ngo yo ngo ni hejuru, ngo hari yasinjayo. Murabitegera? Ngo ntaho nshobora. Kubera iki? Ntibicoroshe. Collagen ifasha cyane cyane mu ngingo hagati y'igufa n'irindi. Ituma turonka ico bita synovie. Tujya tuvuta tuja hagati y'igufa n'irindi. Iyo rero tujya tuvuta tutakiboneka bisigura ngo collagen mu mubiri wawe ni nke. Ni nke kubera iki? Amaserera yihingura ntayakihari. Yaragabanutse ku rugero runini. Muko murabitegeye? Hanyuma collagen kandi iratuma amagufa yacu akomera kubera hariho agakushe gakingira amagufa bita cartilage nako gahingurwa muri collagen. Muriko murabitegeye? Ikindi collagen ikora ni kutuma umubiri wacu usa neza. Iyo umuntu afise imyaka 25 muramaze kubibona, iyo niyo myaka kenshi abakobwa bareshwa. Sinzi ko mwari mubizi. Iyo myaka uyirengeje batarakuresha amahirwe ateragabanuka. Umaze kuyirenza ntahava aca yiranda. Keshi abapastori babwira ko wahari nta kibazo. Sivyo? Mugabo abagabo natwe dukunda ikijisho niyo ngorane. Niyo ngorane. Urumva ijisho rimaze gutangura kukuraba ntirishime. Ingorane kiba ndende. Mugabo imyaka 25 umuntu amaze kuyirenza ubwiza butera bugabanuka. Aho simvuza abakobwa gusa natwebwe abagabo nuko bimeze. Uteruga uzo wiraba ifoto uko wasa kuri 25 sikusa uno musi, kandi ntiwateye uba mwiza, wateye uba mubi. Ivyo murabitegera? Ni kubera iki? Collagen ni ituma abantu basa neza, bagira kabiri karemvye, gakweguka, kari elastike. Muriko murabifata? Rero sikosa ryawe niko bimeze, niko kiremwa muntu kimeze. A partir ya 25 collagen iragabanuka, kandi ntakosa ubufise niko bimeze. Muriko murabitegeye? Byasaba rero ufate produit collagen ituma ugarukana kumera neza nyene. Ikindi kigeretseko imishatsi. None abafasoni ko bakunda imishatsi cyane cyane, mugahajya naho bayikunda keshi nezera twebwe abagabo. Sizi ko mwari mubizi. Hey, urumva mutagize umushatsi mwiza ntituryoheko. Murabitegeye? Mugaye imishatsi cikaguritse, nyene umugore ntashobora kuyumva neza. Sivyo? Iyo collagen ibuze imishatsi iracika, c'est comme ça. Kandi nta kosa ubufise. None ko collagen yaheze, none bigende gute? Ni gufata yindi? None ntimuvyumva. Nuko bimeze. Aho ndibaza akamaro ka collagen mwagatahuye. Ubwa gatano hariho produit yitwa Lift Max. Lift Max ni produit y'abafasoni. Abafasoni muri ngaha musubire mu muti Lift Max. Lift Max. Lift Max ni produit y'abafasoni, ahanini ikaba ijejwe gutunganya neza ibihimba by'irondoka by'abagore. Turi kumwe? Ishobora kuvura ingwara nyinshi zishobora gufata ivyo bihimba by'irondoka, sino ushobora kuzije mu madetail. Muri make nyene ibintu les problèmes za gynecologie zose ni Lift Max. Muriko murabitegera? Lift Max ipfura ibibazo vya gynecologie. Iyi rero nta bagabo babifata kubera abagabo nyene nta bihimba by'irondoka by'abagore bafise. Murabitegera? Ni y'abagore gusa n'abakobwa. Hanyuma iyindi produit igira gatandatu ni produit yitwa Triple Root. Triple Root. Triple Root rero ni produit y'abagabo bonyene. Ijya bayifata nk'aga cafe hama irabafasha kuvura ibihimba by'irondoka by'abagabo. Nta mugore ayifata. Turi kumwe? Nta mugore ayifata kubera uhava usanga witwa Chantal mugabo ugacuvuga ijwi rya Mathias. Uramutse uyifashe kubera iragwiza n'amahormone y'abagabo.
umvugiza amahormone menshi y'abagabo vyoca bigenda nabi uri umugore sivyo none iyi ituma abagabo baba abagabo mbere bakareka kuba abagabo bo gusuma gusa no mu buriri bakaba abagabo sivyo none uri umupfasoni ukaba ufise umugabo ari umugabo mu bijanye no gusuma gusa hageze ku buriri bigaca bihinduka wonezego ntiboshobora kunezego nivyo tugende ku yindi produit igira indwi ni produit yitwa AC Blue. AC Blue matara yagi AC Blue ni produit ishobora gufata bose nayo nyene bayifata nk'aga cafe mbwa ishobora gufata bose baba abagabo baba abagore baba abakobwa baba abahungu bose nta kibazo bashobora kuyifata ni produit ahanini ituma ama stress akira turi kumega yemwe irakiza ama stress iratuma amaraso atembera neza iratuma kandi abantu bagira ubwonko bukora neza turi kumega yemwe ubwonko bugakora neza iranongera ingufu umuntu akumva ingufu mu mubiri wiwe turi kumwe bituma umuntu agira ama muscle akomeye bajya bantu bagira faiblesse y'ama muscle ugasanga umubiri w'umene gumuyonga nta nguvu ufise aba yikeneye cyane AC n'ibindi byinshi kama produit ya Dyness urashobora kuyifata ufise ikibazo kimwe igakikuvura n'ibindi murabitegera nuko no bivuga ama produit naya uretse ko mu minsi iri imbere hagomba kuza n'izoba ivura amenyo dukoresha mu koza amenyo iri mu kuza nayo tuzoheza tubibamenyeshe yaje ariko ubu nyene produit dufise nizo z'ubwoko ndwi ariko ku bantu bafise ikibazo c'amenyo ubu nyene umwanya itaradushikira murashobora kuba murakoresha Rosenta kuko na Rosenta iravura amenyo irafasha abantu bafise ikibazo c'amenyo mugabo kugira nayo nyene kugira ikore neza gucifatanya na collagen kubera hajya iryinyo rigizwe n'ivyunyunyu calcium cyane na phosphore iyo rero umuntu adafise collagen kwiye bijya vyunyunyu ntibifatana neza ko collagen niriya ikora nka bujya kwisima irafatanya rero ufashe nka Rosenta na collagen ibibazo vy'amenyo urashobora kubitorera umuti abafise ibibazo vy'amenyo nuko rero nivyo nanifise ndabasangiza mani bahezagire